ndashimira abarongozi bampaye kano kanya, ndashimira Imana yo mw'ijuru yaduteguriye iki gikorane c'indwi yose kw'ishengero n'abasenzi co gushima Imana. Yesu nashimwe. Uwatugerekanye yatubwiye ngo abamarayika b'itwaro bama bariko baregeranya ngo ariko ab'amashimwe bakicara bagatekereza. Rero ndashimira Imana yo mw'ijuru yangiriye neza. Haleluya. Twe n'umuryango wacu iwacu nukuri turafise ishimwe n'amahora ntigahaje nyene. Abana bari mu bihe vy'amayegizame, abapapa murazi yuko bishika bagafatirwa. Yesu nashimwe. Ariko ivyo vyose ntibitubuza gushima Imana. Haleluya. Jewe Imana yarangiriye neza hari mu bihe nk'ibi mu mwaka wahera mu kwezi kw'icumi twarahuye n'ingorane nyinshi ziteye ubwoba. Nciye ku Mayange hari 2016 n'Imana yaduhezagiye tubaka agaparasera Imana yari yaduhaye. Yesu nashimwe. Iyo umuntu yubatse ucumenga arajahutse ibibazo, ariko hagiye hatariko bimeze. Ndagenda kuri mwene data umwe tugomba kubaka, mbere n'imigambi twari dufise kubera twari mu bihe bigoye bya 2015. Ngiye kumuraba nasenge, uwundi muntu acaza aramubwira ngo mari ngo nyemerera uyu muntu nkamusengera. Yesu nashimwe. Aca aravuga ngo yewe umusengera umuntu uremera ko nabusengera. Ntego arasengera ndumviriza iryo sengesho ndaryakira. Yesu nashimwe. Wa marene wanje aca arambwira ngo jewe ngo mbonye ikintu. Imana iravuga. Yesu nashimwe. Aca arambwira ngo mbonye ikintu, ngo mbonye muri twebwe hari umuntu agira yubake wakiyoza gufise urugo rw'ikirundi ngo rucometsemo ibigori kugira ngo rubandikire ibintu mu rugo rw'ikirundi uhuzuyeko ibitetezwa. Imana yacu yaba icubahiro. Nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Hanyuma ndiyumvira jewe kumwe ngo nta migabo ufise, ndashika ndabibwira umugabo wanje, arambwira ati ni twebwe tugomba kubaka. Nta n'igihe caciye, nta n'amezi abiri twaciye tubona ko ibihe bigoye vyo kuguma mu nzu y'impangano, duca turagenda turubaka. Iyo nzu tuyubatse n'ivy'ukuri turayibamwo, tuyigiriramwo ibihe bibi. Igihe kiragera dutashe umunsi umwe dusanga inzu yasadutse hagati, dusanga ntibikunda ko twugara umuryango. Turasunika umugabo arabaza umuryango, wari umuryango w'igiti, arahita n'ipanga arabaza aragiterura aregekako ashasunikirako intebe, turinjira turaryama. Yesu nashimwe. Ivyo tubimazemo iminsi nyene twereka kuko kuntu aca aravuga ati nasata akageni hantu reka twubake. Ko twari tubatse muri ivyo bihe vya 2016 tuvuye muri ivyo bihe bibi vya 2015, aca aravuga ati reka nce nagura inzu. Aca aragura inzu tuvuye mu nzu y'ivyumba bitatu na saro, araguragira nini tubona kumengo n'amashimwe kuri twebwe. Ndibuka abafundi baje kuyitera ku miryango basanga ekeri imwe yagize fisire, barabiraba baragira ubwoba. Naco rero hari kunayeri nari nishimye ko abana bagira babatizwe abandi bakigwe, tuba mu nzu yagutse nzoroho nakira abashitsi. Yesu nashimwe. Hanyuma barambwira ati ni ivy'ukuri ibi bintu ntitwotera ku miryango. Ndavyibuka ico gihe bariko baribika abakozi b'Imana muri Sainte Trinité. Jewe nabibonye nca ndabwira uwo twubakanye ibi rero iterabwoba rya Satani. Ndigiye mu birori vyo kubika abakozi b'Imana, abafundi baca barataha ntibatera imiryango. Baca baravuga ati tuzogaruka tuje dusamburiye kera dusubire duhere mu nshinge tuduze. Kandi ico gihe twabona ko umengo twagize ibintu bikomeye. Yesu nashimwe. Bukeye kuwa mbere baraza barabikora, iyo ndwi irahera bariko barabikora, baravuga ngo iyi nzu niyasubira bazaba barayiroze. Niryo jambo batwari, baravuga ngo ntibizosubira. Ariko barenganye bagarutse gutera iripu muri saro kugira turebe ko twokwakira abashitsi hasa neza, bashireho n'amadirisha. Basha batubwira ati heraho ya nzu yasubiye gusaduka, nta sima twoshirako, aya mahera tuba tuyatanga. Ca ndababwira nti jewe mfite urubanza rwo kubashiza abana kubitako iyo sima
bafata ko ariyo nayo yari inakizimbutse ubwoho mbona bigoye mugabo bakaguma bubaka ivyo bihe baranyankira turavugana n'uwo twubakanye aravuga ati shirako nayatakana turabakira baramushaka amadirisha gushaka kubaza amarido muga turakora urubanza rugenda neza yesu nashimwe inyuma yaho za fusire zirakomeza ari mu kw'icumi na rimwe rero niho caciye gihenuka ico igihome ca mbere ni umunsi gihenuka umwana wanje mukuru n'uwitwa umuhererezi bari kumwe bariko barakora ibikorwa boza ivyombo bateka hanyuma uwundi mwana tureze aramubwira ngo Delisia ngo vaho ico gihome kigira gihenuke ngo kiza nakibona wa muhungu kiramutwenga mu gihome kirahenuka ngo vaho arabakwega ubwo nyine gica kirahenuka haleluya imana yacu ihabwa icubahiro imana iratabaye abana babiri bagira barokoke imfura n'umuhererezi abo bagira bapfe abimana birabarokoye icubahiro n'icimana yesu nashimwe haheze nk'iminsi mikeya ico muri saro naco gica kirahenuka twari ngaho mu masengesho y'iminsi 3 nk'abasenzi hanyuma ku munsi wa mbere ugeze mw'ijoro rya 5 uwo twubakanye arampamaga ati nyaruka wa mwana turetse arwaye kandi araremvye ndibuka asohotse nasanze ngaho aje igikoni arambwira ngo ugiye amasahani nagwaje umwana ngiye kwa muganga uno nurijana ninanakiye twe na yesu biragenda neza ashambwira ngo umusirikare koko ca ndagenda ngiye ndashika kwa muganga tubakuze uwo mwana iryo joro kugira ngo uce turataha kubera twari dutinya ibitaro hari undi mwana aheruka mu bitaro vyari bigoye hanyuma dutashe imiti ariko arayibandanyiriza muhira ndiko ndiyumvira ko nogaruka ngaha bintera amakenga kubera uwo mwana yari arwaye ndiyumvira nti amasengesho yakorere ngaha ikindi gihome tuza twumva co muri saro kirahenutse kiriko kiragenda ndacumva nyene cikakaza wa mwana arwaye yari aryamye kuri zirya ntebe ndende urabona ko abantu bakunda kuziryama gicegeye ko yaryamye ukuntu yatarutse bantu b'imana sinibajije ko yari arwaye yesu nashimwe nanje nagomba kuvuga nti ema va ngaho warapfuye nja gukwega ngiye gukwega imana iradutabara naho nyene imana irahaba haleluya naho nyene imana irangiza ikigandaro muri ivyo bihe naciye nitatura hanze hakurya ndakiraba ingene gitembagara canavuga nti mana uri mw'ijuru no muri ibi nyene urashimagizwa haleluya ndayishingira intare gushimagizwa mu bihe bikomeye n'ibihe bigoye yesu nashimwe abari hirya no hino numva bariko barakoma induru ngo mana tabara mama Delisia yaragowe kubera iyo yari zigira kabiri barabibona nabo nyene bikabarengera ico gihe rero cyana telefone abasenzi naciye mbwira imana igikobona kirangirije hanyene ahubwo n'ubu inkomezi zo kwegeranya ibintu abasenzi ndabibabwira nyine musengere bigenze uko uwo ndongoye muri korale beraka ndabimubwira ni musengere bigenze uko yesu nashimwe ubwo rero ndashima imana ko imana yabanye nanje cyane baba muri ivyo bihe twitegurira gusanura ni ukuvuga nk'iki gihe muri uku kwa 12 twariko turasanura twaramaze ukwezi kose tuba ahantu muravyumva namwe abantu bakambwira ati va muri iyo nzu abana babona ko bagowe ariko ndashima imana gukorera imana ni vyiza kandi abadakorana igikorwa c'imana baraturutira inshuti iyo zitarahashika ababanyi canke ishengero baba bahashitse ndashimira imana mu mashengero imana imuhezagire ntari ngaha n'umutware wiwe bakivyumva bashe bavugana ati tumuhe rya hema yesu nashimwe aho abandi vugaza porotaye yaciye amubikira ihema iyo hema tukaca tuyitambika ku biti tugahagarika ibiti ukuntu tugakika kw'ihema murabona ko ari nini tukaca tuja mu nzu tugasenga tukaca tubwira imana ati turagushimiye kuza kutuzigama muri iri joro tukabura bukeye tukabura buriki muri iryo hema nta muntu n'umwe yigeze adusangayo yesu nashimwe imana yatugiriye neza turasanura abasenzi imana ibahezagire turabashimiye abanyakubahwa abasenzi baratubaye hafi abasenzi bo ku Musaga ni ivy'ukuri
n'abaseruka bukanje je bishika ngaha narigeze kumva Pastor Gode aca umugani ngo utabara wiwe aca ku rugo je ngira sinamurundi kandi nca ndamubaza nyakubahwa Pastor aca ku rugo gute je ico kintu gitambu aca barantunga unamutana ubundi kazi aca barabisiguri narababonye baciye baca ku rugo barantabara Imana ibahezagiye Yesu nashimwe ababeraka nabo nyene kandi abashimire nabo nyene baciye baca ku rugo barantabara Yesu nashimwe ngira ndababwire ikiruta ikindi imiryango bace tubabwira turafise imiryango kandi hari igihe mufise abantu bavuga ngo ndabishimiye hari abantu bakunda kwikuta banaka n'abanaka natwe tuba tubafise umwe dushaka amatelefone yari dogiteri namushirikiwe w'umugabo yari dogiteri aha ndiko ndabigira ngaha ntangorane kuko ntibasengera ahantu kandi ntibari hafi Yesu nashimwe rero wa muntu turi mu telefone ngo aho barindira ngo telefone na dogiteri naka ngo tubuze kubashikako Yesu nashimwe ngo tuca tuza n'imodoka ya naka batubwira ati tutaje ejo tuzoza hirya y'ejo uwo munsi wa hirya y'ejo hari kuwa kane n'isaha ndiko ndashingiye intaha uwa kane nturagera haleluya kwizigira abantu murumva ko ari hatanu niko ndashima Imana kuko Imana yarabikoze n'uyu munsi ntibarashika kuraba ivyo Imana yakoze baguma bambwira ngo kuri byaratugoye tugomba kuza kubashikana ariko Imana yarabirangije kera amen haleluya amen niko ndashima Imana yarabirangije uyu munsi mpagaze ngaha nuzuye amashimwe nane numva ndirimba nezerewe ntamba iki gikorane nakibayemo nezerewe nigira intsinzi ya Kristo fata mwana wanjye yaguye muri iyo gihe yari kirabomoka fata n'umuntu n'umwe yaguye muri iyo amasahani n'ububati byaramenaguritse mu bw'ibyo Yesu afise byinshi haleluya haleluya baribyo yavuze ngo reka kwanga ukuboko kwawe nanjye narabonye ukuboko kw'Imana Yesu nashimwe rero turaja mu nzu tukaryama tuguwe neza tuzuye amashimwe ni koko uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe turanezerewe mu muryango wacu Yesu nashimwe rero ni iby'ukuri dufise ishimwe rinengesereye ku munsi wa mbere igikorane gitanguye nabyutse nkomeye Yesu nashimwe mbyutse nkomeye ariko shitani nkorera niteguye ko apremi nziza mu gikorane ndicara meze neza nagiye mu kumera ndavayo meze neza pira yose ariko nicaye aho hantu ibintu birahinduka ukuguru aha mwigufa wamenga umuntu yarikase ndababwira Satani amanyanga yawe narayamenye ushaka umve ko uyu munsi ndaja mu gikorane Yesu nashimwe amen namubwiye ko nari maze ukwezi kose mu nzu ntava mu nzu ndende Yesu nashimwe kize ngo ndakize Satani ashazana dosiye z'ukuguru caramubwira n'ukuguru ndabumva ko ari abadayimoni ntera nja hariya uno munsi mwese murasha haleluya je ngaha ndabwira abasenzi musengere baransengera kugira ntahe basura nababwira ni herekeza byose bihere baransengera shitse muhira ndaryama mbyutse numva ndakunda ko ntambuka bukebuke ngamutse ndasura nababwira nisengera kuko numva biriko birahera hanyuma barasengera bukeye kwa gatatu naje meze neza Yesu nashimwe kamuka neza meze neza mu muryango wacu dufise amashimwe Yesu nashimwe nuko rero ishimwe ryanje riragutse numva ko mfise amashimwe menshi sinohana aho ndayahera naho ndayahereza ariko icyo nashatse kubabwira Imana iravuga Yesu nashimwe muri iyo urumva mu ntango ko bambwira ko harimo intete imitetezwa narayihekeye ubu rero ni mu mashimwe